nashimwe. Haleluya. Amen. Niho turi tugire gutya. Amen. Dukomere umwami wacu amashi. Haleluya. Amen. Ijambo tugiye kuganira ni ijambo rivuga ngo umuhamagaro wo kwizera. Yesu ashimwe. Umuhamagaro wo kwizera. Turakoresha igice gitoya cya Bibiliya kiri mu vyakozwe n'intumwa, igitabo cy'ivyakozwe n'intumwa, igice cya 14 umurongo w'8 w'9 n'uwa 10. Haleluya. Yesu ashimwe. L'appel à la foi. Dusome igitabo cy'ivyakozwe n'intumwa, igice cya 14 umurongo w'8 w'9 n'umurongo wa 10. I Lusitira hari umugabo yaramugaye ibirenge uhereye aho yaviriye mu nda ya nyina, naho yari yarigeze gutambuka. Uwo yumva Paulo avuga, nawe amuhanze amaso abona ko afise ukwizera ko gukira. Avuga n'ijwi rirenga ati, hagarara n'ibirenge vyawe neza. Arabaduka, aratambuka. Haleluya. Rero ijambo niri tugiye kwishimikiza. Rero muri iri jambo numvise novuga umuhamagaro wo kwizera. Haleluya. Nivyo iyo turiko turavuga imihamagaro nitwigera twumva bavuga umuhamagaro wo kwizera. Haleluya. Ariko jewe nahisemo kuvuga umuhamagaro wo kwizera. Yesu ashimwe. Haleluya. Ni kubera iki twovuga umuhamagaro wo kwizera? Ubuzima cyanye imibereho igenda ifatanye n'inzitizi zimwe zimwe. Kandi ubikunda uvyemera niko bimeze. Umuntu mw'iyi mibereho yamafise ibimutangira, yamafise ibimugora, yamafise inzitizi, yamafise ivyo atanezererewe. Haleluya. Si kuri bamwe, si kuri bariya, ariko ni kuri bose. Haleluya. Ihindagurika ry'ibihe ntirirabira abavyibushe, ntirirabira abafise, ntirirabira umuntu n'umwe. Ihinduka ry'ibihe rishika kuri bose. Haleluya. Ico gituma rero umuhamagaro wo kwizera n'uw'ishengero. Amen. Nuwa bose. Haleluya. Umbwire mugenza wati ugira umuhamagaro wo kwizera. Yesu ashimwe. Ikindi gituma novuga ibi nuko kenshi imbere y'ibitagenda neza hari igihe twumva inyigisho zivuga ngo zana uronke umugisha. Haleluya. Birabaho. Abi miliyoni 5 bajaha, abazi 3 bajaha, abazi 2 bajaha, abamajana 5 bajaha, n'igihumbi nitugisiga. Hari kirimani girikore. Haleluya. Ugaca usanga umuntu yazimiriye mu ivyo bintu menga nivyo, ariko vy'ukuri hari Imana. Haleluya. Ikora idasavye. Yesu ashimwe. Haleluya. Ico isaba n'uyu muhamagaro wo kwizera. Muhamagaro wo kwizera. Yesu ashimwe. Haleluya. Ntutange ngo uronke umwana, ngo zana hari ico Imana igiri gukorere. Oya. Ahubwo uyu munsi tugira tuvuge ku muhamagaro wo kwizera. Yesu ashimwe. Ku muhamagaro wo kwizera. Nk'uko mubibona muri kino gice gitoya cya Bibiliya, turabona umugabo yavukanye ikibazo. Bibiliya yavuze ngo uyu uhereye igihe yaviriye mu nda ya nyina, naho yari yarigeze gutambuka. Ariko icinezera aha hantu turabona ko yagize ukwizera igihe Paulo yari karavuga Kristo Yesu. Haleluya. Amaze kwizera turabona Imana ikora igitangaza. Uyu muntu ahagarara ku birenge vyiwe neza.
bivuga ngo ahagarara ku birenge by'iwe neza atayumbagirika. Yesu nashimye. Haleluya. Biciye hehe? Biciye mu kwizera. Amina. Mwene data, urakeneye ukwizera nawe. Yesu nashimye. Urakeneye ukwizera. Ndiko ndabona abantu basiziri. Nkorera kuri mugenzi wawe. Mubwira ati ntusinzire. Haleluya. Nidusinzire. Yesu ashimwe. Rero uyu muhamagaro wo kwizera uhimwiki. Ngarutse muri kino gisomwa turabona yuko umurongo w'icenda utanga uvuga ngo uwo yumva Pawulo avuga. Yesu ashimwe. Umurongo w'icenda wa 10 uheze utubwira ko yahagaze ku birenge vyiwe aratambuka. Ariko vyavuye kukumva. Yesu ashimwe. Intambuko yamutwaye guhaguruka kwari ukumva. Yesu ashimwe. Haleluya. Kwari kumva. Ndabasabe dusome mu chat Pawulo yandikisha ishengero ry'Abaroma igice ca 10 umurongo wa 14 n'umurongo wa gushika ku murongo wa 17. Turiko turajana. Haleluya. Imana ibahezagire. Imana ibagirire neza. Amina. Murongo wa 14 gushika ku murongo wa 17 aravuga ngo none bazokwambaza bate uwo batarizera? Bazokwizera bate batarumva? Mwumvise? Bazokwizera bate batarumva? Mu yandi majambo ukwizera kuva he? Kuva kukumva. Niko aha munsi bandanije gusoma bavuga ku murongo wa 17 ngo nuko ukwemera kuva kukumva, nukumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo Yesu. Haleluya. Bene data, ibi ni ivy'igiciro kuko umuhamagaro wo kwizera muhamagaro uguhamagarira gushira umutima kwijambo. Turavyumva? Umuhamagaro wo kwizera n'umuhamagaro uvuga gushira umutima kwijambo. Kuko bidashika umuntu akisonzesha kugira ngo Imana imuhe ukwizera. Umuntu akinginga Imana cyane ati Imana mu kwizera. Numva ko agufise hariga avuga ati Imana nyongerereza ukwizera. Yesu ashimwe. Haleluya. Ariko ntibizokunda kuguma usenga ngo Mana mu kwizera, Mana mu kwizera, Mana mu kwizera. Imana nishobora kumanura ukwizera mu mutima wawe nk'uko uri kurabisengera. Ariko ukuri nuko ukwizera kuva he? Ukwizera kuva mu kumva. Ukeneye ukwizera ja mwijambo. Nta handi. Si mu kwisonzesha, si mu kurira. Ntushobora gutera ikigongo Imana ngo iguhe ukwizera. Ugiye mwijambo niho muhurira n'ukwizera. Ngo ukwizera kuva mu kumva. Uyu mugabo nta handi vyaciye ngo yumva Pawulo avuga. Haleluya. Yumva Pawulo avuga. Ukwizera kuva hehe? Kuva mu kumva. Amina. Ndafite undi murongo shaka ko dusoma Imigani igice ca 4 ku murongo wa 20 gushika ku murongo wa 25. Ukwizera kuva he? Ukeneye ukwizera ja mwijambo. Ukeneye ukwizera kwinshi ja mwijambo. Haleluya. Yesu ashimwe. Imigani igice ca 4 murongo wa 20 gushika ku murongo wa 25. Murongo wa 20 uravuga ati mwana wanje shira umutima ku majambo yanje, tega ugutwi ukuvuga kwanje, ntibikave imbere y'amaso yawe, bizigamire imbere mu mutima wawe, kuko bibera ubugingo ababironka no kunonoka mu mibiri yabo yose. Yesu ashimwe.
rero iyi mvugo ikoreshwa n'umwanditsi w'ano majambo ni imvugo igobera, ni imvugo yinginga, ni imvugo ishimika ngo mwana wanje shira umutima ku majambo yanje, tega ugutwi ukumva kwanje, ukuvuga kwanje. Rero iki gihe ukwizera ntako kurabuze, twuzuye ishengero mugabo abahizi mu kwizera Imana irababuze. Kubera iki? Dushobora kuba twicaye ngaha ugasanga umenga turiko turumva, mugabo ugasanga ntituriko turumva. Haleluya. Kuko nibisigura yuko nimba umuntu ariko aravuga, umuntu ariko arumva. Kijambo ry'Imana rivuga ati il faut s'incliner, tega ugutwi, egereza ugutwi kwawe. Ngo hariho approach, hari intambuko yo kugira ngo wumve. Utega iki? Tega ugutwi. Yesu ashimwe. Ni wewe ngo ijambo siryo ryerekeza mu gutwi kwawe, ni wewe werekeza ugutwi hehe? Mu ijambo. Birakomeye rero. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Rero nuko bimeze bene data, ukwizera kuva mu gutega ugutwi. Ijambo ryande? Ijambo rya Kristo Yesu. Ibi rero tubifate nka nkama, kuko umurongo aha watubwiye ku murongo wa 42 ngo kuko bibera ubugingo ababironka no kunonoka mu mibiri yabo yose. Hari insobanuro nasomye ivuga uyu murongo, ivuga yuko ijambo n'ubuvuzi, la parole et la médecine, biboneka ngaha nivyo bivugwa ngo bibera ubugingo ababironka ngo no kunonoka mu mibiri yabo. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero ijambo niryo kwakira kugira ngo ugire ukwizera. Uyu muhamagaro wo kwizera uva hehe? Uva mu ijambo. Iryo jambo siryo rikurondera, ni wewe urirondeza ugutwi kwawe. Haleluya. Bene data, dufise Imana igira neza, dufise Imana igira neza. Je nama mvuga ati akumundi tuzohurira n'Imana hehe? Imana nimuzohurira inyuma muri supermarché ngikugurira umukate. Imana nimuzohurira muri boucherie ngivuga ati nibagwiye ikiro kimwe cy'inyama utahane muhira. Imana n'ahandi muhurira mu vyivuga. Haleluya. Yesu ashimwe. Muhurira he? Muhurira mu vyayavuze. Uwakira ivyo yavuze yakiriye Imana, yakiriye ivy'Imana. Uwakiriye ivy'Imana yavuze mu ijambo yiteguye kwakira ivy'Imana. None ushaka gusenga winginga ngo Mana mu kwizera, Mana mu kwizera, yaja mu ijambo wakira ivy'Imana ivuga. Haleluya. Rero uyu mugabo ngo yumva Paulo avuga umuhamagaro wo kwizera, n'umuhamagaro uvuga gushira umutima ku ijambo. Nukuri canye sukuri. Haleluya. Rero iyo ni intambuko ya mbere. Ukeneye kuba mu buzima buriko burahinduka, buhinduwe n'Imana, ugire uyu muhamagaro wo kwizera. Uyu muhamagaro wo kwizera ntituza kugusengera, ariko umuhamagaro wo kwizera uva mu ijambo ry'Imana. Turashaka gusubira muri cya gisomwa cyacu byakozwe n'intumwa, hajya twahereye igice cya kangahe? Cya 19. 14. Ndumva niho muri. Haleluya. Rero uyu mugabo ngo yumva Paulo avuga. Ikigira kabiri tubona ngo nawe amuhanze amaso abona ko afise ukwizera ko gukira. Yesu ashimwe. Uyu mugabo yashize umutima ku ijambo,
ijambo hari igikorwa ryakoze muri we. Icyo ryakoze muri we ngo ryamuhaye ukwizera ko gukira. Imana iri inyuma y'ijambo ryayo ngo irishitse. Haleluya. Abantu bo kwitwa ababeshi, mugabo Imana ntibeshera mu byo yavuze. Ijambo ry'Imana n'ukuri. Ngo Pawulo amuravye yumva muri we ko muri uwo mugabo hari ukwizera ko gukira. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero ikindi wo kwandika iruhande yuko umuhamagaro wo kwizera ari umuhamagaro wo gushira ijambo ku mutima, ikindi umuhamagaro wo kwizera ni umuhamagaro wo kugira umutima umwe wizera. Haleluya. Kugira umutima umwe wizera. Iyo wakira ijambo riguha umutima wizera. Yesu ashimwe. Ntushobora gushika ku gitangaza cyawe cyangwa gushika ku cyo wizereye utagize umutima wizera. Imana nikora ihereye hanze, Imana ikora ihereye indani. Kirumvikana? Haleluya. Imana nikuzuza. Shenge dufise Imana itwuzuza. Twaje tumeze nk'amacupa yacuritswe aravomwa. Twaje turi nk'ibintu bigaragara, ariko uyu munsi Imana yaratwujuje. Ushaka kumbwiriza ngo atwujuje iki? Iyumvira ingene twaje tumeze. Fise ingene naje meze, nawe ufise ingene waje umeze. Ariko icyo nibuka nuko naje ndira. Namenye Yesu ntabona imbere. Mu buzima birashika hakagera aho ubona ko wariye wahejeje. None nibishika umuntu akarya agaheza. Hari igihe urya ugaheza. Hari igihe urya ibyo wari ufise ukarya ugaheza. None ageze ahantu mbona ko mu buzima ndaba ibyo nari inyuma nkabona narahejeje, nabona imbere nkabona ntaho. Ariko ndashima umwami Yesu. Haleluya. Umunsi ndamwakira asubira kunyuzuza amasezerano. Asubira kumbwira ko hakiri ibyiza na bugingo n'ubu. Asubira kunyereka imbere arambwira ati hari ibisigaye. Rero Imana ikuzuzwa ihereye indani. Tugeze mu kwezi kwa kangahe? Umwaka usigaje amezi angahe? 9. Rero icyo wokwitega ni icyo umaze kubika mu mutima wawe. Kuko Imana nikorera mu bishobisho. Imana yacu si Imana y'ibigumbagumba. Imana yacu ikorera mu byo wakiriye. Dawidi aravuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo noye kugucumurako. Ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje. Haleluya. Rero imbere y'uko Imana ikora ibanza gukora mu mutima wawe. Imana nikora ibiri hanze itakoreye mu mutima wawe. Igikorwa cy'Imana gikorera ubwa mbere indani muri wewe. Rero mbarize mugenza bati ufise iki mu mutima wawe? Ufise iki? Ugenda niki? Nturindire kurira cyane, ahubwo urindire gufata icyo woshira mu mutima wawe kivuye ku Mana. Mwene data, kure ubona niho Imana izokugeza. Imana nishobora kukugeza aho utabona. Nari mfise mwene data yarankuriye mu gakiza, niwe yakunda kumbwira, sinari bwa bitahure, ambwira ati Piyo, wewe ndazi yuko usengera umugore cyane, tari kubanza ugende buke buke, urazi niho ugikizwa. Icara tukwigishe gusenga. Ndamubwira ati nakwiye kuguma umbwira ibintu nk'ivyo. Imana nishaka kuguha umugore udashoboye kumujera. Ariko kandi nasanze hari ivyo. Ego umugore so guta mu ndasa. Tu dois prendre de sa gestion. Haleluya. Umugore si lixe, umugore si sorti.
je ndibuka nkironka umufiance tugwana mu bubare ngo yicare kuri comptoir, nawambwira ati reka da, sinigeze nicara kuri comptoir, tugataha tutavugana, agafata bisi yiwe nkafata iwanje kubera jewe nkeneye ibirori, umugore si ibirori. Rero Imana niyo kugezaho utabona wewe, imbere yuko ibikora ibanza kubirema muri wewe. Imana iraba ibona iki, Paulo abona iki kirema, uyu muntu yavutse arema ibirenge, imbere yuko amubwira ati haguruka, ngabona ko afise ukwizera kugukira. Haleluya. Rero ufise ukwizera kwiki? Ufise iki mu mutima? Bene data, ikibazo si Imana, ikibazo nivyo dutekeye muri twebwe. Twahora turirimba ngo nukuri muri Yesu turaryamanye ibanga, ariko umunsi nta banga rihari, turi muri shosho, turi muri bigira bigende neza. Imana yacu si yabigira bigende neza, niyo mu vyanditswe ibigira bigende neza, urabe ko biri mu vyizerwa vyawe. Ngo kwizera, ngo nukwizera ko ibita, mvuge gute, nukwizera ko ivyizerwa ari ukuri, ngo ibitabonwa ngo niko kubitumenyesha. Rero ukwizera, umuhamagaro wo kwizera nico wakiriye mu ijambo ukakibika mu mutima wawe, mu gihe cyashinzwe kigasohora. Haleluya. Nibiki biteguye ko bisohora. Ukeneye umwana, mugendane mu kwizera. Ukeneye kwiga muri Europe, gendana kwiga muri Europe. Ukeneye gukora urudandazwa rukomeye, gendana gukora urudandazwa rukomeye. Sakamari, ivyo kwizera sakamari n'urugendo. Yesu ashimwe. Haleluya. Imigani igice cha 18 ku murongo wa 14. Paulo amuravye abona ko hari ikintu kiri mu mutima wiwe, hari ikintu cyamaze gukoreka, ngabona ko afise ukwizera kugukira. Rero icyo Imana ishaka, Imana ikeneye yuko uvyakira. Migani 18 murongo wa 14 aravuga ngo umutima w'umuntu umushigikira mu ndwara, ariko umutima wihebuye ninde yoshobora kuwuremesha. Frères et sœurs, umutima wihebuye ni obstacle, ni inzitizi, ni igihome ku gikorwa Imana yiteguye gukora ku buzima bwawe. Iri ni jambo ry'Imana ngo umutima wihebuye ninde yoshobora kuwuremesha. Qui parle, c'est le Saint-Esprit. Ni nk'uko Imana ivuga ati aussi longtemps umutima wawe wihebuye sifise droit d'entrée. Yesu ashimwe. Sifise aho noca, tutavuza abantu n'Imana ntaho yoca, harugaye harazibiye. Cyo gituma Yesu ashitse kwa Lazaro yababwiye ati ondoa iyo jiwe, kura iryo buye, banza mukingure. Imana igiye kugukorera igitangaza. Icyo isaba gusa, isaba ko umutima wawe wakira, haleluya, ivyo kwizera. Haleluya. Ngo umutima w'umuntu umushigikira mu ndwara. Yesu ashimwe. Aussi longtemps que iyo ndwara idisiparesa, umutima wawe utegerezwa kuba kurahanganwa nayo. Muri yo hategerezwa kuba hari ijambo rivuga ngo mu mishishagu ya Kristo narakize. Imbere y'uko ubona ubuzima buhindutse, mu mutima wawe hategerezwa kuba hari rya jambo rivuga ngo nukuri ivyiza n'imbabazi bizonyoma ko iminsi y'ukubaho kwanje kose. Sasa uwo wari umutima wa Pewande wa Dawidi. Mu mutima wawe hari iki? Reka kugwana n'ibiri hanze. Burya hanze abantu bivugira byinshi, kuko iyo ushonje abantu barabibona, iyo waburaye abantu barabimenya, iyo wavuye mu kazi abantu barabimenya, iyo urwaye indwara idakira barabimenya.
iyo batarabimenya asha ntibiragufata. Ariko rero ntugendere ku byo hanze. Haleluya. Reka umutima wawe ugushigikire. Reka umutima wawe ugire gute? Umutima w'umuntu umushigikira mu ndwara. Ariko umutima wihebuye, umutima urira, umutima widoga, ijambo ry'Imana ninde yoshobora kuwukiza, ninde yoshobora kuwutabara? Bene data, ntiturire ahubwo twizere, ntituganye twizere. Hariko umuntu avuga ngo narizeye byaranse. Umuntu yizeye navuga ngo byaranse. Iyo ni imvugo y'umuntu atizeye, yihebuye, acitse intege, atigeze ahanga amaso Imana. Ubundi kwizera ntiguhereza kuronka cakindi. Haleluya. Ariko kwizera kujana n'ijambo. No mu gihe utarakironka ntushaka kuvuga ngo narizeye biranka. Oya, umuntu yizera afise icyo Imana ikiramuganiriza. N'igihe bitarakoreka uyu muntu avuga ati Imana irashoboye. Igihe tuvuga ngo narizeye biranka, none shengero tuzizera kugeza ryari? None iyo uvuze ngo narizeye ngo biranka, none Imana yakubwiye ko uzoyizera kugeza ryari? Luka igice cya 18 Yesu aravuga ngo Imana igiye kubikora kandi nizobatevya. Mbega umwana w'umuntu niyagaruka azosanga ukwizera mu isi. Rero imvugo y'uwizera ni imvugo iri clair, quelque soit aho bigeze, vyanutse, vyasohotse, vyagaragaye. Imvugo y'uyu muntu ntivuga ngo narizeye biranka. Imvugo y'uyu muntu ivuga ati ndiko. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Rero uyu mutima ilifo yuko uyu munsi dusenga tukawusenya. Umutima wihebuye. Paulo araba uyu mugabo ngabona ko afise ukwizera kugukira. Ugira ukwizera kugukira. Haleluya. Ugira ukwizera ko kubohoka. Ugira ukwizera ko gusimbuka imitego ya Satani. Ugira ukwizera ko kwinjira mu miryango yugaye. Ugira ukwizera ko kunesha. Ugira ukwizera kw'intsinzi. Niwemere guheba. Ababitse ijambo mu mitima nibaheba, nibarekura. Bene data, intare burya yafashe ikintu hari umuntu yoyegera. Yagufatiye nk'agahene, ukabona ko yagafashe, yiteguye kukarya, burya woyitesha. Sa dufise intare yo mu muryango wa Yuda. Uwo rero akeneye yuko umwidentifya, wiyidentifya nawe mu kwizera kwiwe. Ico yavuze ni kinyiganyizwa. Ngabizigiye uhoraho ameze nk'umusozi Siyoni, nihagira ugutesha. Iyo itoteshwa, nawe wifatanye n'intare y'umuryango wa Yuda wanke guteshwa. Ntuteshwe. Hari igihe bishika bakaza kuraba inzu, abakomisiyoneri bakaza kuraba inzu panze, bakaza kuyiraba ukiyirimwo kuko yakunaniye kuriha. Be strong. Gira umutima umwe wizera. Reka kurekura, reka gutakaza control. Haleluya. Reka Imana niyakuraba ibone yuko ufise umutima umwe wizera. Reka gutakaza icyo Imana yavuze. Imana yubaha icyo yavuze kandi yihutira kugishitsa, kandi ntiteba. Bugitevye kubera atabyo turafata. Kuvyo wafashe iri à la vitesse, yihutiye kuza kubikora. Dieu honore sa parole. Imana yubaha icyo yavuze. Imigani zakarabaye ewe jewe oya. Aho ntiriyo.
Yesu ashimwe. Haleluya. Yakobo igice ca mbere havuga gutse ngo Pawulo amuravye ngabona ko hari ikintu mu mutima wiwe afise ukwizera kugukira. Haleluya. Amen. Yakobo igice ca mbere hari uwahageze havuga gute ku murongo wa 5. Reka nsome nanje ndahabonye. Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 5. Yakobo yakoresheje imvugo iremereye ngatiko asangwa hari uwo muri mwebwe akenya ubwenge nabusaba Imana igabira bose n'umutima ukuze. Shengero hari kuvuga ngo Imana yaraguhevye ivyawe ntibirimwo ivyawe ntibizi. Oya, Yakobo waratomora Imana igabira bose n'umutima ukuze nigira nkuzi. Ngo umutima ukuze gutanga idaterana imiragwe azobuhabwa, ariko asabe yizeye ataca kekeranya, kuko ukekeranya ameze nk'umupfunda wo mu kiyaga utwagwa n'umuyaga usimbagurutswa. Uwo muntu ntiyumvire ko hari ico azohabwa n'Umwami Imana. Yakobo arashimika umuntu afise doute, umuntu akekeranya, umuntu afise imitima ibiri ngo ntaco azoronka kivuye mu Mwami Imana. Haleluya. None ubundi burya Imana yaturemanye imitima ingahe? Ikenero ko tugendana umutima umwe mw'ijambo ryayo. Wama wumva iyo umuntu ariko arabesha bamubaza ati mbe burya wofise indimi zingahe mu kanwa? Ati mfise rumwe. None kuvuga vyinshi kuguma uhindaguka ururimi rumwe mu kanwa. Natwe Imana yaturemanye umutima umwe, rero dukeneye umutima umwe wizera. Haleluya. Kuko ngo umutima ukekeranya ntaco uronka. None tugire imitima ibiri, tugire umutima umwe. Haleluya. Igice cya kabiri Pawulo yandikiye ab'Ikorinto. Igice cya kabiri Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, igice cya 4 murongo wa 13. Haravuga ngo ariko ko dufise uwo mutima wizera uboneka mu vyanditswe, ngo narizeye nico gituma mvuga. Natwe nyene turizera nico gituma tuvuga. Rero umuhamagaro wo kwizera n'umuhamagaro w'umutima umwe wizera uboneka mu c'Imana ivuga. Kiratahuritse. Haleluya. Ubwa mbere umuhamagaro wo kwizera n'umuhamagaro uguhamagarira gufata cyane kubika ijambo mu mutima wawe. Ikigira kabiri umuhamagaro wo kwizera n'umuhamagaro w'umutima umwe, mutima umwe wizera. Bene data, umwansi wo kwizera n'ugukekeranya. Yesu ashimwe. Kandi iyo ukekeranije biba bipfuye. Kandi ugukekeranya le doute ni strategie n'umukenyuro wa Satani. Rero ivyo ukekeranya uba wabihushije. Doute imitima ibiri iva gukekeranya. Ntubu umuntu w'imitima ibiri ugira umuntu wo kwizera afise umutima umwe ugaragarira mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Nibihe bihe urimwo, ibihe bihe uri kuracamwo. Ibi umengano gutera inkuru, ariko si gutera inkuru. Dufise Imana itabara, dufise gitabara, dufise nteturuye. Icyo akeneye umutima umwe umeze gute? Wizera. Haleluya. Amen.
umbarize mugenzi wawe ati ufise imitima ingahe? Gira umutima umwe wizera. Umutima umwe wizera. Bibiliya yavuze ngo ugaragara hehe? Ugaragara mu vyanditswe. Yesu ashimwe. Ugaragarira mu vyanditswe. Twosubira mu vyakozwe n'intumwa dusome agace kanyuma. Turabe umutima umuhamagaro wo kwizera. Ico uvuga turiko turarangiza. Ku murongo wa 10, umurongo w'9 atangura ati uwo yumva Paulo avuga, nawe amuhanze amaso abona ko afise kwizera ko gukira. Umurongo wa 10, ngavuga n'ijwi rirenga ati hagarara n'ibirenge vyawe neza. Arabaduka aratambuka. Arahagarara aratambuka. Aya majambo je arandemesha gose. Nama niyumvira nkavuga nkaraba ingene Imana ishobora gukora ibintu nk'ibi. Nkavuga ati Mana undinde kwifata uko ntabereye. Uyu muntu yahagusa agatambuka, ntiyari yarahinyagaye, ntiyari yarakubiswe ubuhiri. Bibiliya ivuga ngo uhereye igihe yavuye mu nda ya mama wiwe yari kirema, yamyeho yikuruta hasi, ntiyari yarigeze atambuka. Mugabo turabona ngo ahagarara ku birenge vyiwe, kandi ngo ahagarara neza. Ntiyahagaze wima, ntiyahagaze nk'imboregwa, ngahagarara yemye, aratambuka. Iyi nkuru nayikunze nk'inkuru y'Uwimana yahumuye yavutse ari impumyi. Mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Yohana igice c'9, naho bavuga ingene Imana yahumuye amaso y'uwavutse ari impumyi. Dufise Imana itamenyerwa. Haleluya. Dufise Imana. Beneda, sinzi hari ibintu twabitse ariko tubizane. Hariho amadosiye amwe twavuze ati aya turahevye, zana ivyahebwe. Yesu ashimwe. Erega Imana iriko irabaganiriza. Twumvise ngo kwizera kuvahe. None Imana iriko iravuga cyane iriko iravuga. Ikisi gitabo nandikiye kuri kaminuza ndiko nsoma Bibiliya yera, mvuga ivy'Imana yakoze. Rero Imana iriko iravuga, ariko rero abateze ugutwi ni bake. Ngo mwana wanje tega ugutwi. Nakunze iriya passage ngo bizigamire mu mutima wawe, bibikeyo nibiveyo, uvyagrave, bifate nka nkama. Burya ivyo wafashe nivyo bizozana umusaruro. Hari umuntu Imana iriko iraganiriza muri kano kanya. Haleluya. Nguyu mugabo arahaguruka ku maguru yiwe, ahagarara neza, aratambuka. Rero intambuko ya nyuma y'umuhamagaro wo kwizera ni gukora igikorwa cy'ukwizera, cyane gukora igikorwa cy'ivyo wizereye. Une action correspondante à ta foi. Hari ivyo wakiriye mu mutima wawe, ivyo wavyakiriye. Rero inambuko ya nyuma igushikana kugushika aho Imana igomba ni ugukora igikorwa c'ico wizereye. Uyu mugabo nitubona ahavuga ngo ngereka ngo mfasha ngo ndabe ko bishoboka. Oya. Nitubona yiduka avuga ati mbega ntawo mfasha ko bambwiye ngo mpaguruke. Suko vyagenze. Hallelujah. Stand up, stand up. Ariko rero
nifatanije namwe ibi sinshobora kubisigura cyangwa ngo umbwire ngo bisigure neza ubitomore, ariko icyo nzi ni uko hama hari igikorwa gifatanye n'ibyo wizereye kugira ngo Imana ikore ibidasanzwe. Haleluya. Ubu n'ubuhinga bwawe we n'Imana muri mpwemu yera. Imana iriko irakubwira ngo haguruka, haguruka. Ni Imana ikubwira ngo haguruka, haguruka. Uyu munsi wombwira ngo genda ku kiyaga utambukire ku mazi, yoba ari bayi sinogaruka. None nogaruka, ndanyika, ndazama. Uwatambuke ku mazi nuwo Yesu yahamagaye, come on, ingo utambukire ku mazi. Kubera ari Imana yari yavuze, yakoze igikorwa gihwanye n'ukwizera kwiwe. Kuko ivyizigiro vyiwe vyamubwira ati yewe Kristo, namba ari wewe mpamagara nze. Nawe aramubwira ati ingo, umugabo utanga atambukira ku mazi. Tambukira ku mazi nawe. Kora igikorwa gihwanye n'ukwizera kwawe. Rero ntumbwire ngo bimeze gutoya, igikorwa gihwanye n'ukwizera kwawe jewe naco nzi. Ariko hagarara wemye. Haleluya. Kora igikorwa gihwanye n'ico wizereye. Amen. Imana ibahezagire. Dukomere Imana amashi menshi. Bibiliya itubwira umudamu yakoze igikorwa gihwanye n'ivyo yizereye. Ibi mu majambo y'umwana w'umuntu ntibisobanuka neza. Mugabo au départ vyomenya uwakiriye, uwumvise Imana ivuga. Kera twavuga ngo nukuri muri Yesu turaryamanye ibanga. Yesu ashimwe. Ariko uyu munsi tugenda atabanga. Ivyo gutambukira ku mazi cyangwa gukora igikorwa c'ico wizereye bijana n'ico wakiriye. Bijana n'ingene umutima wawe ukomeye, ingene umutima wawe ushikamye. Aha ni Imana ishobora kugukoresha ibidasanzwe kuko umutima wawe ni nk'uw'Imana. Nariko mvuga mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Mariko igice cya 5, baratubwira umudamu yakoze igikorwa gihwanye n'ico yizereye. Ngo yari amaze imyaka 12 ava amaraso. Uriya mudamu yakoze igikorwa gihwanye n'ico yizereye kuko Bibiliya ivuga ngo yumvise amakuru ya Yesu. Yumvise iki? Amakuru ya Yesu. Ayo makuru ya Yesu amutera kwizera. Amaze kwizera, uyu mugore ntiyagumye ahari. Yagize gute? Yarahagurutse. Mwene data haguruka. Niki Imana iriko irakubwira haguruka. Nimba Imana yavuze haguruka. Nimba Imana iriko irakuganiriza haguruka. Uyu mugore yumva ivya Yesu arizera arahaguruka, ko mu mutima yavuze ngo naho nokora ku muzu yiwe gusa nokira. Arahaguruka et puis elle avance. Akora kuri Kristo. Ako kanya vya bindi vyose bigira gute? Birakama. Yesu aravuga ati hariho umuntu ankozeko. Uyu munsi ukore kuri Yesu. Dukomere umwami wacu amashi. Haleluya. Ndagusabe mwene data tuvyaguruke tugiye gufata akanya gato yako gusenga. Imana ihishure ibirenze. Uyu muhamagaro wo kwizera ni umuhamagaro uhamagarira abantu kumva ijambo rya Kristo. Inyuma yo kumva ijambo rya Kristo ntugire umutima ukekeranya, ntugire imitima ibiri, ugire umutima umwe uhagaze mu byo wumvise, uhagaze mu vyanditswe. Ikigira gatatu, harakenewe action, harakenewe reaction, harakenewe igikorwa cy'ukwizera. Gukwizera kutagira ibikorwa kuba
gupfuye. Kora igikorwa gihwanye n'icyo wizereye, birashoboka kuko n'Imana yavuze. Reka uduze ibiganza byawe. Ushobora kuba waje ucitse intege, tanga uruhimbaza Imana. Ndashaka kumva amajambo yo guhimbaza Imana. Kumbure hano hari abantu baje bafise imitima ibahagazemwo. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo umutima ubabaye, umutima wicurikiriye, umutima ucitse intege, ntawoshobora kuwukiza. Reka ukora isengesho nk'iryo Dawidi yakoze, uvuga ati mutima wanje himbaza Uhoraho. Niki gitumye umpagararamwo? Ayo n'amajambo ya Dawidi. Niki gitumye umpagararamwo? Reka kumva amajwi aguca intege. Turaguhaye icubahiro Yesu. Duze ibiganza byawe. Bamwe baje bicurikiriye, musubira inyuma uko mwaje. Gira umutima wawe ati mutima wanje himbaza Uhoraho. Tazira Imana. Gira Imana ati Imana ndaguhimbaza. Yibwira ati ndanse kwiganyira. Girira neza umuntu wese ari hano muri kino kibanza Mana. Zura umuhamagaro wo kwizera mu muntu wese. Mana turasenze tuvuga ngo reka imitima iganya, imitima irira, imitima yuzuye amarira, yuzura umunezero. Ariko aragenda hano, ntusamare, mwereke umutima wawe. Niki wumva Imana ikuganirije gishasha muri uyu mwanya. Reka kibe umutima wawe. Urakoze Mana, urakoze kuri Imana igira neza. Aho ugenda nkweretse uyu yaje arira, umuremeshe. Nkweretse uyu yaje acitse intege, reka umuremeshe. Nkweretse uyu yaje mwami akomeretse, umuvure. Ijambo ryawe n'umuti, reka uvure ishengero ryawe, reka uvure ubwoko bwawe. Ariko aragenda hano, ntusamare, mwereke umutima wawe, mwereke ibihe urimwo, mwereke ibiguca intege, mwereke aho unanirirwa, mwereke aho ugeza. Ya merci Seigneur. Vyura umuhamagaro wo kwizera. Yo vyura ishaka ryo kuba mu ijambo. Yaremesha imitima irushe, imitima iheruye, imitima icitse intege. Reka ijambo rizima ribibwe mu mitima. Reka ijambo rikiza ribibwe mu mitima. Reka ijambo rikomeza ribibwe mu mitima. Urakoze Mana, urakoze, urakoze, urakoze. Urakoze cyane, urakoze cyane. Reka dukomere Imana amashyi menshi. Mana twirukanye impwemu mbi z'umwiza mu izina rya Yesu. Dusambuye ikirere cy'amadayimoni mu izina rya Yesu. Iby'umwanzi yariko arubaka byose turabisambuye mu izina rya Yesu. Twirukanye imyuka mibi y'indwara zitandukanye muri kino kibanza mu izina rya Yesu. Indwara zifatira mu mutwe, indwara zifatira mu nda, indwara zifatira mu mutima no mu mugongo, turazirukanye mu izina rya Yesu. Kwirukanye imyuka mibi y'ubupfumu, imyuka mibi y'uburozi, imyuka mibi kuzimu, turayirukanye mu izina rya Yesu. Ababoshwe ubabahore Mwana, abacitse intege ubambike intege, abaje bihebuye ubahe gukomera. Tugukomeye
amashyi menshi. Urakoze Mana kuri Imana igira neza. Urakoze, urakoze. Turashaka kongera Imana amashyi cyane rwose ku ijambo ryayo. Amashyi menshi ku ijambo ryayo. Nagomba guha akaryo umuntu yagomba kwakira Yesu umwana umukiza w'ubugingo bwiwe. Umuntu muri we agomba kwakira Yesu umwana umukiza w'ubugingo bwiwe. Ararushe, afise urubanza mu mutima rw'ibyo agenderamo, kandi urwo rubanza ruva ku Mana, kuko utakire Yesu uzohanwa. Uko niko biri bivuga. Hariho umunsi twese turindiriye tutazi aho uzozira. Hari umunsi w'amateka aho Yesu azoza agaca urubanza. Aho bazaba baramwizeye bazoba nawe bidashira, ariko abatamwizeye badoshigwa mu itanura ryaka umuriro hamwe na Satani. Ariko ubuntu buracahari. Yesu atari ku ntebe y'ubuntu. Aravuga ngo mpagaze ku rugi ndadodora. Umuntu yumva ijwi ryanje ngo akugurura ngo ndinjire dusangire. Uyu munsi Yesu aracakira abaharigwa ibyaha. Yesu aracyabohora. Yesu aracyakiza. Yesu aracyarondera umunyabyaha ngo ave mu nzira ziwe, ahindukire, yihane, yizere, amuhari ibyaha byiwe byose. Izina ryiwe rivute mu gitabo cy'urupfu, ajyanike mu gitabo cy'ubugingo. Umutima wawe uribaza ngo Imana ntiyoguhara, ariko irashobora guhara uno munsi. Ugomba kwakira agakiza. Shira ikiganza cyawe hejuru tugufashe. Akira Yesu uko aragukunda. Ashaka gukura muri urwo rumogi, muri ubwo busambanyi, muri iryo tabi, muri urwo kuraguza, muri iyo miti. Akira Yesu, ihana ibyaha byawe. Wakire Yesu umwana umukiza w'ubugingo bwawe. Aragomba kuguharira imbere ko turangiza kino gikorane. Nihuri, duze ibiganza byawe. Uduze ikiganza cyawe. Ntiwiyumvire cyane. Ntiwiyumvire cyane, ahubwo cika iziriko ingo wakire Yesu. Komera amashyi umaze kubyemera. N'abandi turabarindira. Turabahamagara ngo twahamagawe. Turahamagara ngo twahamagawe, turihana. Haheze imyaka n'ubu ntitwicuza. Icyo dukoze turindiye Yesu tumunezerewe cyane ko twihanye kandi twizeye n'abaduharira ibyaha byacu. Duze ikiganza cyawe. Hari ibyiyumviro ukwiye kurengera. Urimvira ngo mbega abantu bajya kwibona gute? Urarimvira uti mbega nzobana nyambaho gute? Oya, ibyo si ibibazo by'iwawe, ibyo ni ibibazo by'Imana. Kuko n'ubejo ntahuzi. Yesu ashaka kuzura umunsi ku mugoroba. Ashaka kuzura imwitiro kumva inzamba ivuga, maze abizeye bakadoga, abatarizera bakaba maramara. Duze ikiganza cyawe. Duze ikiganza cyawe. Yesu yarapfuye azira ibyaha byawe. Yesu yarapfuye azira kwisambanya kwawe. Yarapfuye azira itabi ryawe. Yarapfuye azira gutirisha mu ishure kwawe. Azira kuraguza kwawe. Azira kubesha kwawe. Ibyo byose byatumye agenda ku musaraba arondera umwana w'umuntu. Emera uharigwe. Emera ufate ingingo uve mu byo urimo. Wizere Yesu yabambwe azira wewe, maze tugufashanye. Duze ikiganza cyawe. Duze ikiganza cyawe. Haleluya. Reka dusabe mwene data aze hano imbere. Umukomere amashyi cyane. Ariko n'abandi, n'undi wese akijijanye imitima, undi wese acyumvira birebire, oyaye, turakurindiriye. Dusabe Pastor Pia mufashe. Haleluya. Abandi turashaka kuvyaguruka gose. Abandi tuvyaguruke. Ariko aramufasha. Abandi dusenga turangiza. Mwami, turaguhaye icyubahiro kw'ijambo ryawe. Duha umutima wizera. Duha umutima wifatanya n'ijambo ryawe. Duha umutima udakomantaye. Duha umutima, Mwami, udakoresha ubwenge, abukoresha ukwizera ibyo wumvise, ibyo wasomye. Duha umutima ushira mu ngiro, Mwami, ibyo twizera.
uturinde amajambo menshi atizera, aduhe umutima ufatanye nawe mwami. Uhezagira umuntu wese ari hano, uhezagira ubuzi bwacu muri ino tugiye gutangura, uduhe kwizera mu kazi dukora, mu mashuri twiga, mu migenere dufise, mu by'urugo twizere, mu by'amashuri twizere, mu by'ubuzi twizere, kuko uri Imana itaryamye, uri Imana ikirakorana n'abakwizera muri byose. Urakoze kuri Imana yo kwizera ibihe byose, mu izina rya Yesu, amen.